Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana nihimbazwe cyane, ntangwe kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2024. Iki nico kiganiro ca mbere ntanguye gukora muri uyu mwaka, nico gituma ndabakiriye mwese muri uyu mwaka muri kiganiro cacu ivyo nabageze vyose. Inyigisho ya mbere yo muri uyu mwaka ivuga ngo shira hasi ibigwanishwa vyawe. Imana idufashe cyane. Umurongo nza gukoresha n'uyu murongo wanditse muri Zaburi 46 ku murongo w'10. Umurongo uravuga ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana, nzoshigwa hejuru mu mahanga, nzoshigwa hejuru mw'isi. Imana ishimwe cyane. Twifashishije izindi ndimi dukoreshe icongereza, aha badusiguriye mu Kirundi ngo nimwisigireho. Iri jambo mu congereza rivuga ngo be still, kuvuga ngo tekana, ceceka, utekane, hama ngo umenye, mutekane mumenye ko ari jewe Mana. Imana niko yari kwivuga, iravuga iti nzoshigwa hejuru mu mahanga, mw'isi nzoshigwa hejuru. Iri jambo rero, kuko Bibiliya yanditswe mu Giheburayo, isezerano rya kera, iri rivuga ngo to be still, ni ijambo rivuga ngo Rafa. Rafa no risigura nkoresheje amajambo canke imigwi y'amajambo 4. Umugwi wa mbere uvuga ngo rivuga to be weak, kuba umunyantege nkeya. Irya kabiri to let go, guheba. Irya gatatu to release, kurekura. Irya kane to surrender. Iri rivuga ngo nugushira ibigwanishwa hasi ugatarika amaboko ugaragaza ko utsinzwe. Ni ijambo rikoreshwa mu gihe c'intambara. Dufate ari ubwami bubiri buriko buragwana canke ibihugu bibiri biriko biragwana, abasirikare batsinzwe babonye ko bananiwe, baduza idarapo ryera rikaduga hejuru cane rikaboneka. Bamwe bariko baragwana nabo bakabona bati baneshejwe, barashize hasi ibigwanishwa vyabo, barataritse amaboko. Urumva muvuze muti mutugire uko mushaka. Imana idufashe cane, Imana iduhezagire. Nubwo rero navuze ngo dushire hasi ibigwanishwa, nagomba ndakwibutse kandi ndagutangarize yuko abakijijwe, abari ku ruhande rwa Yesu, twese abakiri Yesu Kristo turi mu ntambara. Ubwami bw'umuco, ubwami bwa Yesu Kristo buriko bugwana n'ubwami bw'umwijima. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ishengero ryubatswe ku rutare, kandi ngo amarembo y'ikuzimu ntazoshobora guhangara ishengero. Ni ukuvuga ngo turi mu rugamba, ishengero riri mu rugamba, abera turi mu rugamba. Ariko iyi nyigisho yanje y'umunsi ivuga ngo shire hasi ibigwanishwa. Igituma iyi nyigisho ivuga ngo shira ibigwanishwa hasi, ndashaka kuvuga yuko akenshi tugomba kwigwanira. Imana yoyo yiteguye kutugwanira. Nico gituma itubwira ngo shira hasi, tekana, rekura, reka, kuko wewe wo kwigwanira ntavyo woshobora, ntiwoshobora gutsinda. Umwasi tugwana, ugiye kumugwana wewe n'amaboko yiwawe ngo umugwanye mu nkomezi wawe, ntibishoboka. Imana itubwira ngo hagarara, agenda bagwanire. Reka kwigwanira, nimundeke, nimureke jewe ngwane. Turi muri Kristo Yesu, nawe ari muri twebwe, amajambo yiwe abaye muri twebwe, natwe tukaba muri we.
umva Bibiliya itubwira ngo dusabe icyo tugomba cyose, kandi tubwira ngo icyo gihe turatsinda, kuko wewe urugamba n'ugwiwe, ntabwo urugamba rw'iwacu. Turi mu ntambara, turi mu rugamba, ariko avuga ngo reka kwigwanira, reka ndakugwanire, shira ibigwanishwa hasi wewe. Imana idusezeraniye iki? Kuturinda. Idusezeraniye iki? Iduha urukundo rwayo, iduha inkomezi zayo. Mu ntege nke zacu tukaba abanyenkomezi. Urumva? Tukaboneka umenga ntacyo dufise ariko tukaba dufise vyose. Tukaboneka turi abakene ariko tukaba dutunze kandi dutungishije benshi. Imana ikaduha ivyo dukenye vyose. Mwibuke Dawidi avuga ngo uhoraho niwe mungere wanje sinzokena, nta kintu na kimwe nzobura, nzomubura. Imana ishimwe cyane. Urumva rero wobaza uti hariho kubahuka gushira ibigwanisho hasi mu gihe urugamba rushushe? Reka dusubire dusome wa murongo tuwusomye, dusubiramo tukawusoma tukavuga tuti ba umunyantege nke, emera ushire ibigwanisho hasi, urabe ingene jewe nitwa Imana, ingene ndakugwanira, ingene ndaguha inkomezi, ingene ndaguha ubuntu ukeneye, ingene ndaguha ivyo ukeneye vyose. Imana ivuga ngo nzoshigwa hejuru mu isi yose, mu mahanga. Emera uce bugufiya undeke, jewe ndakugwanira, nzomenyekana mu mahanga yose. None uti noshira hasi ibigwanisho gute hanyuma kandi urugamba tukarunesha? Hari ibintu bine ngomba kuvuga. Icya mbere ni ugukoranira hamwe n'abandi bene data. Icya kabiri ni ugusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Icya gatatu ni ugusenga no kwisondesha. Icya kane ni ukubaho ubuzima yiyeguriye Imana. Reka dutangure n'icya mbere. Ndashaka gusoma umurongo uri mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 25. Uwo murongo uravuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Imana ishimwe cyane. Ikintu kimwe cya mbere navuga ngo turushirize gukoranira hamwe na bene data. Uwo yandikiye Abaheburayo arababwira ati uko mubonye wa munsi ukuza kwa Yesu Kristo guma wegereza, murushirize kugenza mutyo, gukoranira hamwe. Gukoranira hamwe kw'abera gufise ikimazi. Gukoranira hamwe kw'abera gutuma baterana intege, gutuma basengeranira, gutuma bafashanya. Rero Bibiliya iduhimiriza cyane kudaheba gukoranira hamwe. Ngo hariho ababigira gutyo. Muri gihe cy'amajambere coco abantu baragira ngo sinkeneye kuja mu rusengero, nzoja kuri YouTube numviriza ijambo ry'Imana bibe birangiye. Ariko yewe ntibiba birangiye, urakeneye bene data, nanje ndakeneye bene data, turakeneraniye. Mwibuke ko igihe bene data bakoraniye hamwe, Bibiliya avuga ngo 2 canke 3 aho bazokoranira mu izina ryanje, ni Yesu Kristo avuga ngo nzoba ndi hagati muri bo. Mwibuke igihe abishengero bakorana gusenga, basengera Petero yafashwe ngo yicwe, Imana yaciye yohereza irungika umumarayika aragenda asanga Petero mu ibohero, maze amukurayo mu buryo bw'igitangaza. Petero yibaza ngo ariko ararota, ariko ntizari indoto, kwari ukuri. Bamaze gusohoka bakarengana imiryango yose y'ibohero, umumarayika aragenda. Petero abona kutahura yuko atariko ararota, yuko ari ukuri, ko yakuwe n'umumarayika mu ibohero. Agenda aho bene data bari bakoraniye, ahageza agakomanga kadodora, banka kwemera ko ari we. Bigaragaza ngo nubwo bariko barasenga, umenga ntibari bizeye yuko Imana ishobora gukora ico gitangaza, akabohoka akava mu ibohero. Ariko kwabaye ukuri. Imana idufashe iyo dusenga twizere yuko ivyo dusavye Imana ishobora kubikora, kuko ku Mana nta kidashoboka. Kandi iyo ubonye biriya bidashoboka ukabibona mu kwizera ko bishoboka, yewe ukoreshwa ivy'ubuhizi. Imana idufashe cyane. Twoye guheba gukoranira hamwe nkuko benshi babigira. Icya kabiri, gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 ku murongo w'105 riravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira hanje. Imana idufashe cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tukaryigako, tukarishira mu buzima bwacu, tukagendeshwa naryo, tugakora uko ritubwiye. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo
uwumva ntakore ngo asa n'umuntu w'ikijuju w'imburabwenge. Uwo ngo arubaka inzu akayubaka ku musenyi inzu yaho ntiramba, kuko isuri ije, imipfunda ije, iyo nzu ikisambuka. Ariko ngo twubake ku rutare, ni ukuvuga twumve ijambo ry'Imana, dukore ico ritubwira. Imana ishimwe cyane, Imana iduhezagire. Ngomba kuvuga ikintu kimwe, gusenga. Iyo dusenga ijambo ry'Imana, uvuga uti gusenga ijambo ry'Imana ushatse kuvuga iki? Umva, risome hanyuma urisenge, kuko ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo rifise ububasha. Urumva, ni ubugombe bw'Imana ubwayo. Akenshi abantu turabazanya ngo mbega ubugombe bw'Imana ni iki? Ngo twomenye ubugombe bw'Imana gute? Ubumenya gute? Ni rirya jambo ry'Imana, risome, risenge. Iyo urisenze mwijuru baramenya, barumva yuko hari ikintu kidasanzwe ko kirakoreka mw'isi. Hariho umuntu yizeye ijambo ariko ararisenga, kandi ijuru rigaca riza rigatabara, ijuru rikarunga ikinyishu ikaza mu buryo bwihuse, nk'uko inyishu yaje mu gihe abishengero bariko barasengera nde? Petero. Icya gatatu tugomba kuvuga ko ni ugusenga no kwisonzesha. Umurongo wo mu ngoma ya kabiri igice cyandwi ku murongo wa 14 uravuga ngo, maze abantu banje bitirirwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo. Aha harimwo amajambo akomeye. Icambere, Imana igomba ko tuba abantu bicishije bugufiya. Mwibuke tuko turavuga ngo shira hasi bigwanishwa, reka kwigwanira, reka Imana ikugwanire, kuko wewe ntavyo woshobora. Ba muri Yesu Kristo, murabe intsinzi y'agahebuza Imana ikuzanira. Ca bugufi, hanyuma ngo senga murondere mu maso hanje, ni Imana yari kwiravuga. Hanyuma ngo muhindukire muve mu ngeso zanyu mbi, nanje Imana iti nzokumva ndi mwijuru mparira ibigabitanyo byanyu, mparira ibigabitanyo byabo, ngo nkize n'igihugu cyabo. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana dushaka ko ni iki? Dusenge, tucishe bugufiya. Burya kwisonzesha ni uguca bugufiya. Urumva, uridekonekta n'isi, uridekonekta n'ibiryoshe vy'isi, ukavyiyambura, ukamara igihe uri imbere y'Imana gusa, wanse. Urumva, suko wabibuze, wanse ibiryoshe, wanse ibiryoshe mu kurya no mu kunywa canke ibindi bihimbara umubiri. Widekonese, wivanye kw'isi, uritandukanye nayo mu gihe kanaka, wiyeguriye gusenga. Gusenga nako wihuza n'Imana, ugusenga kuduhuza n'Imana, ukwisonzesha kudutandukanya n'isi. Urumva, mwibuke ikintu kidasanzwe, iyo turavye Yesu Kristo yisonzesha iminsi 40 mu bugaragwa, harahuraba ugasoma uti mpemu yera niwe yamujanye mu bugaragwa. Ukiyumvira muvuze ngo mpemu yera yamujanye mu bugaragwa, ego Bibiliya irabivuga neza, niwe yamujanye mu bugaragwa. Murabe ikintu kimwe, yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisondesheje. Mwibuke ko Abisirayeli mu bugaragwa imyaka 40 bananiwe gushitsa ubugombe bw'Imana, niho bitodombeye Imana, niho bipfuje gusubira muri Egiputa, bipfuje ivyo barya muri Egiputa, bananiwe kugororokera Imana mu myaka 40. Yesu aca bishobora mu minsi 40 yisonzesheje ari imbere y'Imana. Mwaca vayo yambaye ubushobozi, aza gutangura igikorwa civuga butumwa. Haleluya, Imana dushoboze cyane. Kwisonzesha ni ikintu kidasanzwe. Iyo twisonzesheje twibuke kugira iki? Ko ari guca bugufiya, duciye bugufi imbere y'Imana, hanyuma twibuke kwiyeza, kwitunganya kugira ngo amasengesho yacu agire ububasha. Imana ishimwe. Akarorero ka Yehoshafati, Esteri na Ezira. Muri buka Yehoshafati yafashe iki? Abaririmbyi niwe yashize imbere, ntiyashize imbere abasoda, oya, kandi ari ku rugamba. Abaririmbyi niwe yashize imbere, ati ngo mugende mwambaye ukwera. Jimbere rero muririmbe mutazira Imana gusa. Aha ndakwibutsa iki? Ibanga riri mu gutazira Imana, mu gushimira Imana. Imana idufashe cyane kumenya iryo banga.
Esiteri nawe ngo barisonzesha iminsi 3 kuko Moridekayi yamubwiye ati igihe kirageze Esiteri garagariza umwami uwuriwe mubwira uwuriwe. Esiteri arisonzesha maze agenda imbere y'umwami aramubwira ati burya ndi umuheburayo kazi kandi twaguzwe ngo twicwe. Hanyuma Imana iratabara kwera iki barasenze barisonzesha. Ezira nawe ati twagize isoni zo kubwira umwami ngo duha abasirikare ati duca tuje imbere y'Imana turisonzesha iminsi 3 maze tubona gufata urugendo tugenda Yerusalemu tugenda kubaka inzitiro. Imana dushoboze cyane usenga no kwisonzesha. Kavuge icanyuma ni kivuga ngo tubeho ubuzima urumva bwiyeguriye Imana 100%. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma ngo ntitugahe icyaha imibiri yacu ngo ikoreshwe no kugabitanya habana gatoya nyabona twishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. Imibiri yacu tuyiha Imana kugira ngo ikoreshwe ivyo kugororoka. Imana idushoboze. Hanyuma Petero nawe akavuga ati muri ubwoko bwatoranijwe murabera b'Imana mukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Imana idushoboze cyane. Ntitura abantu basanzwe abakiriye Yesu Kristo, ntitura abantu basanzwe, turabande turaba Yesu, twarabande twarabasatani twaramuhevye ubu twaje kuri Yesu. Mu ruhande rwa Yesu niho turi tugwana ku ruhande rwa Yesu. Umwansi wacu niwe mwansi wa Yesu. Yesu naco ati shira ibigwanishwa hasi ni muje muri jewe nanje mbe muri mwebwe hanyuma urugamba murabe nyene rugenda. Reka ndangirize kuri uyu murongo kandi wa Yehoshafati afata abaririmbyi ariko murabe bari bashazishije ukwera, imyambaro yabo kwari ukwera, bari bitunganije maze ivy'Imana yakoze vyabaye bidasanzwe. Abasirikare ijuru rica ryentervena iyo twiyejeje tugapfukama tugaca bugufiya tukareka kwigwanira tukareka Imana ikatugwanira. Ijuru rirentervena, ijuru ryacirungika abamarayika baca baraza baca ibico mu bansi babo maze abansi babo basubiranamwo. Abisirayeli banesherezwa n'Imana yacu, Imana ihambaye. Iriya Mana yagwaniye abera bakera niyo turi kubona uyu munsi niyo tugwanira, iri mu ruhande rwacu. Twizere duhagarare magabo tureke kwigwanira, shira ibigwanishwa hasi. Ndakwipfurije mwene data uri kuranyumviriza, muntu wese kuranyumviriza, injira muri Yesu muri uyu mwaka. Yesu agomba kukugwanira, woye kwigwanira. Yesu agomba kukugwanira, shira ibigwanishwa hasi wewe winjire muri Yesu gusa, hanyuma urabe agakiza Imana igukirisha. Izo ugwana vyose, ingorane ufise zose, izo ubona n'izo utabona, izo muzohure ejo na hirya y'ejo, muri uyu mwaka wose, muri aya mezi yose, cyane mu myaka yose iri imbere yacu, witegure kuburaba agakiza Imana izogukirisha. Imana iguhezagire, Imana iduhezagire twese. Umwaka mwiza, umwaka wo kunesha, umwaka w'intsinzi. Imana iri kumwe natwe. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.